CH kuri mikro ya kabiri zo turi kumwe na Linda Nikita. Uno munsi wa gatanu twafite amakuru menshi cyane, ariko imbere yo kukubwira amakuru twateguriye twakire kwanza mugenzi wacu Linda Nikita abaramutse. Nikita, amahoro? Amahoro cyane Hassan, umeze neza? Meze neza cyane, weekend nziza. Yego ya twese. Umwe wacu bavuga Ijuma Mbarak. Ijuma Mbarak. Biriko biraza. Meze neza ariko. Yego, meze neza. Aka uniform? Yego. Kandi aka uniform era kavandre disinzi misi ya gatanu bambaye imyambaro y'akazi. Nanje gituma uyu munsi vraiment nahisemo kwambara umwambaro w'akazi. Kenshi uzora bene mu bubare ku mugoroba. Ebano usanga abantu basambaye imipira y'amashira hamwe, imipira yaho bakorera. Yego. Nanje rero nk'unyefrero. Uno munsi rero wabihisemo avuga ati uno munsi kanambare bugufi. Yego nahatakabare njamwo jewe uyu munsi. Kandi ari weekend. Jenye hariya turaza kwakira abakiriya gusa. Hariya turaza gukora. Naraciye sinakubonye hajya. Sangapi. Naraciye mu ma 19h ndahava 20h30 ami prononcer ne bucuti wa magaye. Naraciye nasanze ari umutipe umutonya wa Messi wawe yarari hajya yambaye ibintu by'akaki. Naciye nshika nanje. Yego. Yego, twaranyuranye. Yego. Nibaza rero ko ari sawa nawe. Nukuri je meze neza cyane, weekend turayiteguriye neza. Bana kona klima ngaho hanze imeze neza. Igitoro pass iracamwo? Bana je no munsi nzigene umvasi nari muri BCB siege. Numva umuboss asanga igitora mbya ati nubu kwera aho twora tunyira kuri rubisi ari ku mutanga. Gwera vangu samedi nibe bwatangure gukora. Umva twanye ibitoro uko nyene acambira ati guhera ejo ngumbe duzoronye ibitoro. Udafise igitoro pass ntacubaza kundi. Je shafata telefone kumva muri iPhone y'application ye bwakunde Ravis nabonye je turungikiye muri group candayi klika ko ndavyuza byose byose byakunze nawe byakunze nukuri kima mugenzi wacu ami pro byagumye bimwankira ami pro sanga byaranse usanga atazi kuvyuzuza neza byaranse nari namuhaye na video ibisigura nyana ashobora kubikorera iranka kweri sharago biragoye no munsi nacire hano ko arabitangangiye hewe erega byabindi nasana seri yebise cyane udafise ya application baragukora murongo ati vayo yego nasanze imodoka kari nasanga imirongo iregera hari ariko nasanze bacinga kunahango hari imodoka zishika kuri 15 ibaze asho udafise igitoro pass kuri ngaha King Star ariko baratanga nawe imodoka zishika kuri 20 naciye no kunahango arasanga ariko baratanga cyangwa bwabundi rero badafise application ariko kuri iPhone abantu benshi byarabanyuzuye nabonye ejo DJ Zenobino ari arandika atabaza akambati mfasha mumbwire yene ndabigenza ati narishikiriwe none baransunitse barankuye Garami project ari nawe gera ronse gitora none baramusungombye ati vayo udafise no application ushobora kandi natwe ari kuntu asa ukompleta nabi ugasanga we nawe nyene uri bamije uyandikiye amaritiro make egago je ni bamije nasanze nanse 30 nivyo ari muto twicaranye je ndasanga yo compresse nat asanga yemerewe amaritiro 9 yari doza bwatsi je nk'ibinone nabigendise gute ariko itiri 9 kweli ibaze kweli ariko bya bintu amengo ko birafasha biko birafasha birongera gabanuka babandi badanazi biragoye nta vya bindi byo kuvuga ngo baragucishirijemwo watonze ugasanga utashuko oya nabonye ubu biri ku murongo navyo kuvuga ati ngo Rivance wapi agira ati umuntu wese avuze ko afise application natonda umurongo kandi nabonye ko arabitanga ariko arayitanga ariko arashikira urumva ko Imana dufasha bikabandanya gutyo urazi ikindi kinaryoshe bituma n'abantu baja mu mategeko ntushobora kwiyandikisha hari ikintu heranye oya udafise control technique ntibicamo urazi imisi yahera cyagiye bavuga ati abana udafise document zose zikwiye nasanze kuri otra bari muzuye umva abantu bose wari en ordre abarundi turafise ikibazo sinzi ko maze kubiromarka dukora ikintu kubera dufise ikintu kigira kiduhane yego kitagira kiduhane abana turi nico gituma rero nabijya vyo kuvuga ngo umuntu utwara wanyoye bijya batazanye
ingingo zibahana nyene hakujya ko mu Rwanda avuga ati ucufungwa mu Rwanda ufungwa onyo urikora utwaye urikora niba birahanwa ahubwo gusa zijya pare kenshi gusanga ku nazihari hari gusanga azwa ntarigera ndayibona ko mu misi umuntu aduhagaritse ayifise cyagihe byari bigitangurana nabonye nace kuri Braruzi bena vya Sofia vyagiye ntabwo sinzi none vyagiye bijya barankubise amande gani nivyo narigeze kuva muhira nacerewe nje mu kiganiro ebana ncarya babarajya kujya kanyoni rijya ryo mu Ngagara quartier 7 ebana ndi muri ebana speed range sanga ndi muri 4 bankubise amande ya 100,000 ariko buravye nkibona mwibaraba yego nta na kimwe nta hamwe no bigafira rimwe ariko ashe bantu bari ku mategeko abasanga umuntu wese ari muri 40 ari 40 ariko dushimire cyane leta nyene kiragerageza kugira turonke ibitoro kandi ibitoro n'ukuri uko biragenda neza cyane nko muri Nondwi yego narabonye muri Nondwi nabone muri Nondwi bashoye gutanga atari hakenya cyane no ku munsi wejo nashoye ko na list zitari nyezi zoronka ibitoro ku munsi wejo yes rero reka dutangure neza mu kiganiro Hit Connection amakuru twateguriye kuri no munsi wa gatanu. Yes, tubaza kwabwira amakuru ya ALIVIN SMITH ari kumwe na Gusto. Ahubwo ku munsi wejo umuririmbyi ALIVIN SMITH araja kuri YouTube arasaba ikigongo. Tumaze imisi ko turavuga cyane mu kiganiro Hit Connection hariho imvururu zikomeye cyane hagati ya ALIVIN SMITH ari kumwe na Gusto. Kuvyerekeye ino ndirimbo shakomera nk'abandi ino ndirimbo yazikoresha kuzana induru nyinshi cyane. Indirimbo yabanje kwanza kusohoka kuri YouTube indirimbo ari ya Gusto. Indirimbo plutôt ari ya ALIVIN SMITH ari kumwe na DJ Fernando. Hanyuma abantu barakoma induru avuga ati ALIVIN SMITH kubera iki muri ino ndirimbo ugitanga gusora affiche twabonye umuririmbyi Gusto ariko indirimbo gisha kuri YouTube nitugeze mubona Gusto. Aravuga ati no kuri ivyo nivyo neranya acarafata kuri YouTube ashiramo indirimbo no kuri Nikita abantu twabivuze cyane kugana Hit Connection. Sikuba ni byose kumuteranya ahubwo yabigize kugira ngo ashavuze Gusto kuko ubwa mbere agisohora irya abantu barabaje Gusto yarabaje ati je ko mwamfusti yijwe we akaguma yitwaza ngo yaramurondeye aramubura ego wagumya mugarako hanyuma niko kudesida rero gusohora indirimbo nawe arimwo kugira ku buryo bwo kumuhana ati reka nande ndamumara amazi ariko ni haba byiza kuvuga ati ngo shobore gusohora ino ndirimbo kubera zarazanye induru nyinshi cyane induru nyinshi cyane kubona ko umuririmbyi ALIVIN SMITH kuvuga ati indirimbo naho bamufitaniye beef n'umuntu nibisigura ngo indirimbo yo uciye umukuramo amaji cyane kama ngo cifata ngo indwi rya par exemple indirimbo rya Nikita twaririmbanye ugacusohora indirimbo ari ya fake indirimbo idakozwe neza ugasanga indirimbo na namajwi meza cyane ari mu cyane nta hinyanyuye na gatoya nta na gato ntibigeze bagerageza guhinyanyura hanyuma abantu bashobora kuvyara bababaje yaba baririmbyi ubwabo bagenzi babo yaba abamenyesha makuru batandukanye abantu nyene bashi bahurikiye mu bijanye n'umuziki urabona ko byarabababaje hanyuma baranagerageje kumuhanura ALIVIN akaguma abwira ati sisikiagi conseil jewe sinumva sishaka n'umuntu n'umanura banyu nkeneye igihe ngo bayiposta ko igihe bankurira ko ino ndirimbo ko mutigeze mushavura ariko kurumva ko baraje mvuze ngo ino ndirimbo nshoye gupostinga ino ndirimbo ya Gusto muciye mwese mwameze bagabo turagerageza kurondera ijwi rya Gusto ya ALIVIN ingene ariko arasaba ikigongo Gusto ingene dushe dufatana twege tumenye dushobora kuvuga dufata ingene dushobora yego kuri no commentaire kuri no video yashoboye kuvuga yavuze nk'uko ALIVIN SMITH ku video yashoboye ku munsi wejo. Salut tout le monde. Nizeye ko meze neza nizeye ko meze neza ibanye n'umwanya mushobora ya kuri video narifashe kano kanya kugira ngo ushoboye gusaba imbabazi benshi muri mwebwe murabonye amavideo agenda akora amaposti agenda akora ku mbuga zanjye ngurukana bumenyi zitandukanye uvyerekeye indirimbo ushaka kumera nk'abandi avec Melanin Boy na Fernando amataki yari menshi cyane kuva indirimbo itarasohoka kugeza indirimbo isohoka
ikanafutwa bivuye ku makosa yanje. Ndabizi yuko ni benshi cyane mushafuriye, ndabizi yuko ni benshi cyane mudashaka no kumbona, ndabizi ko ni benshi cyane mumfitiye ibyumviro bitandukanye bivanye n'ibintu nagenda akora bitandukanye kwa Melanin. Umunsi rero nashaka gufata iyi video kugira ngo ushobore gusaba imbabazi Melanin Boy ku matake, ku wanafashe gufata amajwi yiwe, ku wanashoboye guposta indirimbo iriko amajwi yiwe bakayakora nabi. Ayo si n'amakosa nagenda akora, hanyuma mavuninga kugira ngo ushobore gusaba imbabazi bivanye n'amakosa nyine nagenda akora yose. Nonga asaba imbabazi Melanin ku makosa nagenda mukorera, kubera yuko bivanye n'ibintu n'amatake nagenda mutera, yaba ari umuntu wishavu nawe nyene yari kwarankoreye nabi, mugabo kubera yuko yatahuye yuko ndiko ndakora ku musume nzo kwicuza hama nigaruke ko. C'est pour ça yashoboye kucisha bugufi. Voilà. Video ya nyuma atake ya nyuma nakoze ni igiye gutubura amapine y'umuduga wiwe. En fait ryari shavu, nabikoze kubwishavu mugabo ntibagira yuko ubundi kudakorera ivyo nawe nyine ari umuntu nkanje. Ntibagira yuko ivyo ndiko ndakora yuko nagiye wabinkoreye bishobora kumbabaza cyangwa bigatuma mererwa nabi cyangwa bigatuma nyumva nabi. Nawe uri kurandaba muri no mwanya ari bya bintu nakoze iyo nabigukoreye bari kuba bari kwimva neza kamera. Rero ndabizi yuko ni benshi cyane bashavuye ku bw'ivyo bintu nagenda akora. Ndabizi ko ni benshi cyane bakomanta amajambo atandukanye, ariko naje ngabwiye ngo nshoboye gusaba imbabazi abakunzi b'umuziki ndoni muri rusange, kubera yuko muri uyu mwuga turimo turi en competition n'ibihugu bitandukanye. Bisigura yuko dukwiye kujya hamwe kugira ngo dushobore gusinya ku mugozi umwe, ako twubaka isambuka cyangwa itubomora twubaka twibomorera ko ni byiza yuko twubaka aho bw'igihome kugira ngo dushobore guhangana n'abandi bantu bo mu bindi bihugu bashaka kutuvogera ku muziki wacu Burundi. Chokin rero nagitahuye, c'est pour ça navuze ati reka nze nganda basaba ikigongwe, saba imbabazi d'abord Melanin ko niwe nakoreye amakosa menshi. Après saba imbabazi abakunzi b'umuziki ndundi nkuko nabivuze, basaba imbabazi vraiment cyane gose, narakosheje sinamenya. Narakoze amakosa akomeye cyane, natawe ko nakoze amakosa akomeye cyane, niyo mpamvu ndi ngaha. Ndasabye imbabazi byimva mutima kandi ndizera yuko ndi umwana wanyu. Jewe aho ngeze uno munsi sinari kuba ndi umusitari, sinari kuba mfise izina ringana uko kose mwebwe abafana cyangwa abakunzi b'umuziki ndundi udahari. Donc si jewe nashoboye gushanga handi uno munsi kubera ingufu zanyu, ingufu zanje aussi mugabo uruhande runini ni kuri mwebwe, kubera yuko ni mwebwe mumfasha jewe gupushinga music yanje, mwebwe mumfasha jewe gupartager, kumviriza, gukundisha abanyu ibikorwa byanje. Urumva rero n'abafise biragoye cyane kugira ngo nshobore gutera imbere, biragoye cyane kugira nshobore kuavansa. Niyo mpamvu mubona dernièrement mu mapost yose, mu kintu cyose postinga, amakomantere yose ndonka aba amakomantere atari positif, amakomantere ari negatif gusa. Kandi nibaza yuko ntivyo bwera umuntu n'umwe, kuko mabona umuntu icyakora cyose aguma atuka bivanye n'amakosa yagiye arakora, atoshobora kwisubira kugira ngo ashobore gushyira ibintu mu ngiro, kugira ngo ashobore kugaruza imitima y'abo bantu aba yababaje. Nukuri ko Imana ndasaba imbabazi shimise, ni byinshi cyane nakoze bibi, mugabo genda umugabo kabisa, ndi umugabo. Nicaye hasi ndavuga ati ibintu ndakora nibereye umwana w'umuntu, ibintu ndiko ndakora bituma ngira n'iherezo ribi, kubera yuko ndiko ndababaza imitima y'abantu benshi cyane, ku buryo
shobora kugira ikibazo nkabura n'umuntu afasha amazi bivanye n'ibintu nagenda akora bitandukanye bibi ari filosofi imbabazi Melanin ndizera yuko uri umuntu w'umugabo uratahura kandi nizere yuko uza kumbabarira kubera urabizi beat twese ni imwe yo guteza imbere umuziki ndondi twiteze imbere duteze imbere abacu nakoze last time byo kumenera amapine iyo washaka wari kunshikana ahantu kure cyane ari nkagira ikibazo gikomeye cyane mu buzima ariko kubera yuko uri umuntu w'umugabo ndahiyashisa nkuko jewe nagenda hiyashisa mu bintu bitandukanye nagenda akora warashoye kutagira umuvuduko nk'uwo je nagenda akora mu bintu nagimata. Yes, umva ko deje kubashikiriza ivyo umuririmbyi ALIVIN SMITH yashoye gukora video ku munsi wejo ariko arasaba ikigongwe mugenzi wiwe Gusto Melanin Boy ku ndirimbo bashoye gusohora. Hanyuma ivyo zose vyatewe n'iki? Vyatewe kubera umuririmbyi Gusto yashoye kwitwarira YouTube ikihagarika indirimbo zose zibiri. Ikihagarika indirimbo baririmbanye ubwa mbere yashoye gusohorana ari bose ari batatu. Barayihagarika baca bayihagarika kandi indirimbo ifise n'amasanamu ari kumwe na Fernando Nikita ubivuze ko ikibona ono muririmbyi ALIVIN SMITH akavuga ati nukuri je ndumuntu w'abandi nabona ko nariko ndateza imbere igihugu aho ko ndagisubiza inyuma umuziki wako tuteza imbere tuko tusubiza inyuma ahubwo tuhiganwe n'abariko barahiganwa ngaho hanze apana guhiganwa naho twege nyene kwibomorerako. Reka ndakubwira ikintu kimwe Hassan Jeng peut-être ngira cona gutangaza. Je gushika uyu munsi je reste convaincu ko inya yari buzz. Gushika iyi saha je ndacari convaincu ko ari agatwiko bakoranye na Gusto. Hanyuma uwo ni jewe. Ego. Ahandi naho ku bantu bibaza ko ari ivyo. Nukuri yo bari n'intambwe nziza cyane. Uti kubera iki? ALIVIN baramuzi ngena ameze nawe yararivugira ati jewe ndi umwana wo kubuterere jewe ntaco ntinya je nta numwe nza gutinya umwe wese aza kuzanira impanuro ndamwikunkumura. Urazi ko benshi yababwira ati tubahane ntimwinjira mu bintu vyanje ntavyo nabasavye. Rero kubabona ko ari ivyo ivyabaye agashobora kwirabesa akasaba imbabazi nukuri ni ntambwe yabishimishije kuri ALIVIN kuko siko bamuzi ko bamumenyere yego ni abantu benshi baratangaye abantu benshi byarabaryoheye. Hanyuma paraît-il que bana bumvikanishije Rasco Breezy hamwe na Nova yego umenga ni wo mugwi wabumvikanishije wabatoye nk'abashinga ntahe urabicarika urabwereka peut-être amadanger ariko ari ikwegeramwo ALIVIN. Hanyuma kumbure baranamubwira ibishoboka byose canke ivyo ariko aronona baranamwereka ivyo akwiye ingena bikwiye kugenda arasubira aratumbera. Nukuri ni vyiza cyane kubona yasavye imbabazi gusa jeco ntatahuye abantu bose bagumashima ngo Gusto Imana ishime ngo Gusto yaramuhaye imbabazi. Ariko Gusto kinasana urabona wewe na hamwe Gusto na kimwe aravuga gushino sa je ntanje ntaho ndabona. Sinzi rero ico kigongo abantu bariko baragikura ko yakimuhaye canke ko atakimuhaye ariko bivugwa ko yemeye kuriha amapine yatoboye bivuga ko yemeye nyene kurepara vyononekaye vyijya modoka ya Gusto. Rero sinzi kizoca kiba kubijanye n'indirimbo naje. Sinzi ko badesize kuziheba zose zikavako bakabivamwo cyangwa ko badesize gusubira gukosora bakaririmba nabo sari batatu. Uraziga niki je ndashobora kwemeza ko ari ivyatsi kubera iki jewe igihe muri hit connection indwi yahera ujya munsi wa c'est le 1er novembre hari vendredi naramutelefone ALIVIN SMITH ndamucisha live mu kiganiro hit connection nambye ALIVIN kubera iki washizemo indirimbo idafise audio nziza idafise itumvikana kubera iki Gusto mwakoze kujya ana kujya avuga ALIVIN aravuga ati jewe Gusto ngo atansavye ikigongwe
irya ndirimbo ngo napfa mfuye ko kuri YouTube ati ngo kubeca nabaza kubera iki gusa gusaba ikigongo kandi ari wamukoshereje aca avuga ati jewe abafana biwe bari bamaze iminsi bariko arambuza amahoro bambwira ati kubera iki nashiyemo kuramo gusto nashiyemo kuramo gusto nahisemo gushira mu irya ndirimbo abafana biwe bashobore kumva ko indirimbo nashaka kwishira kuri YouTube nawe namukumiye gusto cana avuga ati none gusto waramurondeye kugira umubwira ati indirimbo nashaka kwishira ko cavuga ati oya je nashize kubera gushosa gusto je nituvugana ndamurondera nkamubura gushosa ngo ndamutelefona nanyitaba cana avuga okay reka ndamurondere gusto ndamurotisha kugira radio nawe ashobore kwivugira avuge ati bana je ALIVIN SMITH irya ndirimbo naye nyene yinkure ko kuri YouTube sinashise nshobora kuvuga ati ngo ndamutelefone gusto ngo ndamushire kuri antenne ipfa ko tuvugana kwanza hanyuma mbaze abantu uranyemere ko ndagushaka ku murongo kugira ushobore kuganira n'abantu gusto abwira ati asante jewe sishaka gushaka ku murongo ariko reka ndabwibwire wewe nyene inbox nakubwiye ne bimeze irya ndirimbo ALIVIN SMITH arafise ya original yose ikosoye vyose ariko ko yahisemo gukoramo bijya bintu akabivanga vanga agarondera mu producteur akabikora gutyo kandi je kindi naco amakosa ndashira kuri inde ndashaka ko no kuri nani kuri no mu producteur akoze inyandirimbo nico nanje nagira ngarukeko kubera irya ndirimbo niwe yayimuhaye ALIVIN SMITH narasi uburenganzira bwo gutora ikintu mu machine mu producteur atabizi niwe yayikoze acavuga ati barabizinanye na Joel kwera murakoze ino ndirimbo ni Joel niyakoze ino ndirimbo acambwiye cyo jewe gasana nukuri sinopfa ndamusavye ikigongwe ALIVIN SMITH ahubwo ikintu yo gukora ngiye kumwitwarira YouTube hamwe na team yanje indirimbo bashaka kwikora kuri YouTube zose zibiri kandi après 2-3 jours mardi indirimbo bacu bakora kuri YouTube bacu babikora hama rero umutipe ALIVIN SMITH acagira ishavu aca musanga hari acatobora amapine y'ya modoka ariko rero ngaca nibaza kubera iki kugira ishavu yo kuvuga ati ALIVIN SMITH kubera iki batigeze baronderana bashobore kwicara ahantu hamwe bavuga ati bana namufitaniye bifu kuronderana njasa urumva ko bavuga ko baronderanye bakaburana urumva ko ALIVIN bavuga ko yamurondeye ntamwita bakamugarako dufate ko byaba byaragenze uko ariko vyategereza gushika hariya hose gushika nahatobora amapine nibikunda hanyuma ikindi akarindira ko igipolisi kiza akihagarara ko ngo nibamfotorere ngo bamfotorere avi de recherche eske bashobora kubwira inzego z'umutekano ngo mfotorera igituma muce kuno simva ngaho Tanzania na convocation nk'umuntu akomeye yiyumvira ciye afise ubwenge bw'ubuzima ubwenge bwo nyene busanzwe bwo kubaho nico gituma nguma numva umenga vyari ibintu bariko barakina kuko sishobora kumva umuntu yaduka asa ukabaziganamo n'inzego ukazikinisha gutyo wonye sinibaza kubera yari beef nikita nukuyari beef kije nicaha gikomeye imbere y'ubutungane gutobora amapine mu modoka gutobora amapine umva no kuvuga ngo ni acte premedité ni acte wateguye wavuye muhira ufise ibigwanisho ugiye gukoresha ivyo bintu kuko yagiye ngo abone imodoka hajya acondera imbuga itakereke pa cyangwa ikintu cyo kwitobora yagiye acitwaje asa umuntu kumutobora no kuvuga ngo iyo sangaho nyeneyo akaza kugira ngo ibintu byo kwigwanira kwicana kumubuza kwitobora yatoborawe ego ni rero ni acte criminel ni kintu je nibaza ko abajya barondeye kugira babatunganira babumvikanishe Rasco Nova Ibreezy nibaza ko babashize hamwe baramubwira ati uri kurafinata cyane uri kurakina gose ego uri kurakina n'ubuzima ibintu bishobora rero ikindi kintu ntawumva sana turamuzi ALIVIN ubutungane bumurondera turamuza afungwa oya maze action nyinshi cyane kunshuro nyinshi cyane rero mba numva umenga ari conscient y'amakosa yokora yo atotuma bitomutuma asubira kugerageza kunyerera asubire ko asubira kugwa muri ya erreur mugabo ariko kandi urabona ko n'ibiro bintu byari kumushikana kure mve biyo bintu kumusaga byari kumushikana mve imyaka irenga 3 4 5 ariko kubera gusa ibintu nk'ivyo onye byo gushaka buzz gushaka kuvugwa ariko ikindi naco shaka kumenya eske Gusto akicumva ino video canke kino message we ariko kora iki kugira ashobore kumwabara umva ko yashaka kuvuga ati Gusto n'umuntu aratahura ndashaka rero ikigongo kivuye kuri we kandi agasaba ikigongwe n'abafana
hajyaga Nikita umaze kufata kuri gaja kuri public ugafata video kamera kabiri imbere yawe kaburi live no kuri kigo Alvin nukuri kadro ingene yicishe bugu Alvin ndamuzi harimo n'ama FM inyuma tapisa naho irimwo ni yagahinda yo kwikurba nyene urumva ko yari biteguye nukubarondera tukumva mbega bariko barabumvikanisha bashitse kuki eske iyo ndirimbo barayihevye ko urumva ni impande zibiri umwe yagiriza ibi uyundi akagiriza uyundi Alvin yaremeye amakosa aravuga ko azogura amapine eske gusto nawe indirimbo azoyiheba azokwemera bagumane yabo ari Fernando gusa azokwemera bayikosora ijya bayishireko ari nziza vyifashe gute nuko gusa ariko namurondera Gusto nariko namuronga ku murongo wa telefone kugira nawe nashobore kugira ico avuze ona ko wewe nakunda cyane kuvuga kuvyerekeye ku marezo sosio rya musore n'umuntu acitse cyane asanzwe wahoze no mu ariko entre ndafise inkuru yiwe Gusto ndafise inkuru yiwe inkunzi itari nziza kuri Gusto ego ndabivuge kuri no micro kandi ndafise na preuve nivyo ndafise video ya preuve nivyo nukuri Nikita ariko ndabivugire nga kuri no micro kandi mu mabarire birababaje ko muri rinzo mu Burundi ariko aragwanira mu ibarabara muri pave birababaje sana batsi vyagenze gute hari umutipe yariko ararengana w'umugenzi wanje arenganye Gusto yari mu modoka ya Mazda uyo munsi yari le 27 octobre hari 17h30 rijya barabara ryo kwa Bosco rijya haruguru ya Efi hajya mbere ryo kabari vyagenze gute urumva iyo modoka ngo yari parkinze hari umuntu ariko aradandaza amayisuime babandi badandaza amayisuime batembereza acaja mu kiyo ahantu Gusto yarahagaze yaricaye mu modoka ivyo bavuganye navyo nzi ariko twabonye Gusto iyo video yanyeretse bonye Gusto avuye mu modoka ariko aragwana n'ujya mu nadandaza amayisuime apana bisanzwe ingumi Gusto ariko aragwana uratse ikintu kimwe abantu baje kuba bangwa ko irabazi aba serveur bahajya uratse ikintu kimwe je nibwira ko ba star bacu abitwa ba star bacu nibaza ko bataratora batari concerned ico bari imbere y'amaso y'abantu ego umusani kumufana wiwe ni anti-dieu ni kintu gikomeye cyane n'umuntu umenga ni kintu atari ujya tubona atari umuntu asanzwe atari namubona kujyanye iyo rero abo basani bari concerned yavyo bobera icitegererezo abo bantu bobaha akarorero kuko ujya mufana ni akubona uri kuragwana yamba peut-être mufuye amagi batembereza nyamba mufuye inzoga ibaye ingoroji mukabare abonye ugwanya aravuga ati nugera bikira je ndinde kugira sinda kubikora nibaza rero ko ntibarabona ico bari ku buzima bw'abafana babo birababaje kubona ko umu artiste wo mu Burundi uri kuragwana n'umuntu adandaza imutso mwibarabara please utazi uyo muntu ninde ujya mu gasanga n'umufana wawe umuntu Nikita nawe bakugirira kosa ringana gute irenganire ihorere nakintu cisanga silence kubera iki Alvin yamurondeye Gusto atakushino satana kimwe bwavuge kubera iki kubera silence hajya silence nikigwanisho gikomeye cyane nikigwanisho gikomeye cyane rero silence yasa uri yumviro arika ntegurira iki ego arika ntegurira iki ko taca arika aravuga ega bafumo wundi ujya muntu avuga atontomoka urasanga anitrayishije akavuga ikintu nawe yakacavuga ati kiya kirikube nakivuze akavuga akumva ko yarengeje umuntu ahoze agatinyise cyane rero nukuri reka ndakivuge Gusto ikintu wakoze le 27 octobre 17h30 ico kintu cyari ciza cyane je video barayindungikiye ushikira sanda afise na preuve ngaho mu telefone wanje video yanshikira ko shinashase kwisanzaza kugira ukuri kurasanzaza umartiste mu Burundi uri kuratesha agaciro n'igihugu cyane none ngo abaririmbyi bo hanze bariko barabona umuririmbyi gushino sa Gusto n'umuririmbyi gushino sa ariko aravugwa cyane bariko arakurikora imvuze yiwe bagaca babonye video
ku marezo sosio ndazi iyo video ndayipostinze ku marezo sosio ni kipe urabona abantu benshi kuko uzoraba ama commentaire yabaye gagasani kuri izi mvururu zahabaye abantu benshi bavuga gusaratekanye nico gituma atacabaye nico gituma atacari karavuga nico gituma bamugenderako ibintu nk'ivyo cyasohoye iyo video rero haciye habaho rero ivyo onye trahison ebana irenze cyane ariko turashaka ko Gusto nawe nava mu gacerere agira ico avuze kuri no gikorwa umuririmbyi yo mugenzi wewe yashoye gukora ALIVIN SMITH avuga ati amusabe kigongo ndibaza ko ku munsi wa mbere tuzoza tubabwira ingene vyagenze cyane mu kiganiro Hit Connection